ndababwiye cyo ndabemereye nuko n'amatati twageze mu kahise duteza kurondera ingene atorerwa umuti. Hari ibimenyesha makuru byafatiwe ingingo, ndakubwire senesi camuja hamwe mwicarane murabigere mu bitorera umuti tubiheze twese tuje kukivi kaja karakahise none ahantu no kwicara twicanye none vyo turiko turabica none twiyice tugaye kahise kacu ivyo twaradukora bibi bafate ivyo binyamakuru vyicarane na senese bavuge bati twebwe ubu turafashe inzira yo guteza imbere igihugu twese turi kumwe nta ngorane kuko natwe turemeza yuko ibimenyesha makuru birafise ico bikora mu buzima bw'abenegihugu. Rero ndifuza yuko mu gusozera ndifuza yuko mu minsi itari myinshi tuzosiga tubazanya ikibazo kimwe gusa tuti twapfiki yaba indongozi z'igihugu buramatari musitanteri umukuru w'umutumba umupolisi umusoda umuministre umudeje bose bahuye n'umujournaliste basigaye babazanya ngo burya twapfiki tuvugishije ukuri